Chuti bakuziganye vingino bica kuri Induni TV kandi baramutse nagwe kandi abayikaze bivanye naho muhereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Induni TV tuzasiba kama tuzazana makuru ashushe ngino cyane cyane kwa kinyi b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarerezi abakinyi bakera bamwe twita aba legend n'abandi batandukanye nkuko mubizi rero igenekerezo rya munani buri kwezi nyene ku 10 umwaka wa 2022 ku kibuga intwari hari ku munsi wa gatatu aho abubahwa batandukanye harimo na honorable Evariste Kuriyo asanzwe le président d'honneur wa fédération général de brigade Myongi Alexandre asanzwe twara ishiramwe umupira w'amaguru général de brigade de police Jimmy Hatungimana asanzwe arongoye igisagara ca Bujumbura usanzwe arongoye musitaneri wa Mukaza musitaneri wa Muha musitaneri wa Nahangwa bose bari baramutse bakorera ibikorwa rusangi ku kibuga intwari aho ico kibuga rero kiriko kirubakwa gushasha kugira kiza kirakira inkino muza makungu rero murazi neza yuko nyene cyubahiro honorable Evariste Ndayishimiye rafashe ijambo avuga yuko umukuru w'igihugu cyacu Burundi yashoboye guterera amafaranga angana n'umuriyardi w'amafaranga y'amarundi ariko mu nyuma kuko honorable Evariste Ndayishimiye ntiyigeze asigura neza ayo mafaranga aho yavuye igenekerezo rero rya munane Ale Diomede Nzeyimana yaciye asigura neza yuko ano mafaranga n'amafaranga yavuye ku banyonyezi bari barivye igihugu kuri Twitter yiwe avuga ati mu makuru yo ku mugoroba wa munane ukwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2022 kuri RTNB Burundi havuzwe ko nyene cyubahiro Général Neva yaterereye FFB umuriyardi wo kubaka ikibuga intwari buryo Burundi umuntu umwe yoterera amafaranga ngana uko niko avuga Ale Diomede Nzeyimana sandari umuvugizi wo mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi aho avuga ati ayo mubona uti umuntu umwe yoterera amafaranga ngana uko nguti RTNB bibagiye kuvuga ko yavuye mu mafaranga yagaruje abanyongezi bari barije murumva yuko amafaranga rero no muri yardi cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi yaterereye bivanye nuko na mafaranga yavuye ku banyongezi bari bivye urumva yuko abanyezi ni benshi mugirwa ariko rero honorable rero kugira tumukurikire tumvirize engene yari yashikirije muri ga interview ama tugaruke duce turaba rero urugendo rero ingene yateye surprise abari bariko barakora kino kibuga cy'intwari n'abafundi ingene bagyohewe bari kumwe na nyene cyubahiro umukuru cyacu cy'u Burundi hama duce tugaruka turasaba umwe wese adotereye ufise umufuko meshimiwa kama una umufuko wa simenti ubu kumarezo ndabashire ko makonde uzoberse gusa 30000 umufuko Sarasini utweba kunywa inikeni zitatu hariya kuri Zion Beach umufuko w'isima nonse mu 12 icupa imwe abanye umuvinyu icupa rimwe ingana n'umufuko weka amakoni ariho barayabaha ntagira umuntu avuga twe twaragiye hari makaba turubaka province kuna matari ngaho ukagira yagiye gotiratani yari ngaho n'umunyagihugu yavuga ati none kwitafari wavuze kuri rw'amazi ya 30 je ndabona amafaranga amajana 3 y'ugura amatafari 10 ugasanga n'umutamakazi akavuga ati no mwisengero muri ntwari shikanwa nanga itaha egageze kugwanira igihugu umwe wese atakicapiza urashobora kuba udashobora kwikorera amasase bazi ugacuvuga uti nanje uzokwikorera ibirometero 3 ndatanze amahera n'igihugu urumva rero umwe wese ejo twarabonanye n'abana shika kuri 200 gusa tumaze gukorana n'abantu baze kubwira kugira kugeze ibi mvugane kuri mwebwe muzoshaka ku mufuko umwe hari abanashaka kwijana igihumbi hari ashaka kwibwira igihumbi turaganira mu biro tukavuga tuti weka ejo twari gorobejanye Toyota Burundi ne namutumiye twatanguye igikorwa cyiteka yataze miliyoni 20 Toyota Burundi ejo baragorobejanye Kiriri Garden iri ya hotel iri ya Kiriri miliyoni 20 Abyumvise Sioni Zion Beach isoko haja miliyoni 20
y'amabisi bane je ntacongereza nzi cyabidi ntacyo mwabimenye reka tubane ntunyirukane reka tubane miliyoni 50 kiki muramuzi miliyoni 25 wewe iberega agaterere ntavuga ari uwitwa Munyarwanda miliyoni 20 abona ko twari kumwico Meri ya Bujumbura miliyoni 30 miliyoni 10 bikomine musanere wa hari wacu miliyoni 10 musanere ngaha muri pese hariho muri pese yoke ukiruba ari ngaha na wenyezi ndawe na muhoza musanere ngaha miliyoni 10 na hariya muri noro hariya kwanza hariya bakwiye kugira 20 ni benshi JTC iwe aro JTC motora miliyoni 5 ari witwa Desiratora miliyoni 5 ari witwa Kaderi w'umwakiro miliyoni 5 ari witwa Berte miliyoni 20 hariho n'uwundi yavuze ntitumuvuga izina miliyoni 20 birakenerwa miliyoni 20 kibito kizone kibito province miliyoni 20 bazanye ogwe bayibonye ogwe bazi bayizanye Fondation Pax Burundi Makamba miliyoni 21 ati mugomera amazi miliyo byose ije nzobaha n'ibindi byose nkenerwa namuvuga muti murayize habeze yubake ko yubaka kwe muri fondation ikaba muri umuntu wa Makamba mugabo mwemeye kuma batoyi bacu ko yubaka yemeye tubaterere murumva rero duteranije ni miliyoni 261 gushika ejo ku mugoroba niyo twegeranije kandi aho rero dozana tumira ko 22 bariko randika abandi tuzobona itariki 17 ku mugoroba amabanki nayo navuze n'amasirasi amahinguriro sinayavuga hariho n'abandi ntaravuga yeni cyo ari umukuru w'igihugu nawe yaduhaye angahe niyo tombota jana ni bana ahubwo amajana 2 amajana 3 Yarishwe umukuru w'igihugu nawe yatereye umuriyaridi nyuma yaho rero reveye Ndikuriyo ahejeje gushikiriza yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaterereye umuriyaridi w'amafaranga w'amarundi igenekerezo rya 15 muri uku kwezi kwa Gitugutu hari ku munsi wa gatandatu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye atera yerekeza ako kibuga intwari aho yari yagiye kuraba aho ibikorwa bigeze ndetse aranishimira aranaryoherwa n'abasanzwe bariko barakora akino kibuga reka tumukurikire hama duce tugaruka tubasezere.
inyuma gato iyo mwene nimwe mutaravye neza ego ngira mwabone rero ingene umukuru w'igihugu cyacu Burundi aho ubona yuko avuga ati sunika twagiye ni kintu rero kimeze neza ndetse nganabibusa yuko abantu bose bifuza guterera akino kibuga imiryango iruguruye amakonte yashize ku rubuga rwacu rwa Induni TV reka rero ndabashimye mwese mwashowe kudukurikira muri benshi ndetse nkabonyeraho nakayoko kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Induni TV bye bye.